Isabukuru nziza, isabukuru nziza, isabukuru. Shalom shalom nshuti z'umusaraba duhurira kwino mboneshakure hori CANAAN TV. Twongeye kubaha akaze mu izina rya Yesu, tubashimira mwe mubana natwe mu biganiro, mu butumwa bwiza tubashitsako. Uriya muvyeyi mubona kuri kamera muramumenyereye, ariko kuba kubonye ubwa mbere bidondora. Ego urakoze cyane kunyakira, naho nsanzwe ndayiboneka ko kenshi. Jewe abatanzi nitwa SEMIRENGO Renilde, nkaba ndi umuvugabutumwa, nkaba ndi umuvyeyi, nkaba nkunda gutanga ibiganiro kuri imboneshakure ya CANAAN TV. Ndibaza ko nidondoye bikwiye. Nk'umugenzi wa Gikristo iyo dutanguye kuganira biraba ngombwa ko dusenga, dukundira abandi dusenga. Uri mwiza Mana, ugira neza muremyi w'ijuru n'isi. Urukundo rwawe n'imbabazi zawe birandenga, kandi nzi neza ko birenga benshi. Ukuntu utugirira neza uko bukeye nuko bwije, ntitugira amajambo akwiye kugushima, ariko kimwe unyemerere kuri uyu munsi udasanzwe. Mwami Imana utwongeye, unyemerere ndagushime. Nawe uri ku ntebe yawe y'icubahiro mu ijuru, unyemerere unyakirira amashimwe yanje n'aya bene data bose bagushima uyu munsi. Uri Imana yadukunze urukundo ruhebuje, rwaguteye kuduha n'umwana wawe ngo apfe ku musaraba ku bwacu. Kuko iyo utaduha Yesu ntitwari kukumenya, kuko iyo utaduha Yesu ntitworaza ubugingo budashira. Ariko kubw'ubwo rukundo ruhebuje rwatumye utanga umwana umwe w'ikinege wari ufise mu ijuru, byatumye atumenyesha inzira igana kuri wewe, atuma uyu munsi duhindurirwa amateka, dufutwa mu gitabo c'abazopfa rubi, twandika mu gitabo c'ubugingo. Ibyo byose byaciye mu gise c'amaraso yiwe. Ibyo ntivyari vyoroshe na gatoyi, ubwo yaravuze ku mutima wifuza gucungura abantu, ariko ku mubiri umunani. Ariko nawe mwami wanje, kuko ari wo data, kubera wari umugambi wawe, umwongereza inkomezi aremera, anywera ku gikombe kirura kugira ngo arokore ubugingo bwacu. None mukunzi mwiza, asubiye kuza nkubwira ngo urakaninahazwa. Urakaninahazwa data, urakaninahazwa Kristo umwagazi w'Imana nzima, we witanze ku musaraba kugira ngo urokore abari mu isi bose. Urakaninahazwa mpwemu yera, mufasha mwiza twahawe, urakaninahazwa. Nguha nikaze mpwemu yera, uze kubana natwe muri kino kiganiro n'aya mashimwe, kugira ngo ico mvuga cose, ico mwene data avuga, kibe gifasha imitima y'abumva, hanyuma icubahiro cose n'amashimwe yose aba yawe. Nkaba ndabisenze ndabyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen, amen. Abagerageje gukurikirana isengesho bumvise ko ugumugaruka kugushima Imana, kandi n'uwo kura mu maso arabona ko uryohewe. Habaye iki? Ni kihe kintu gitumye dukoranya gutya? Nukuri ndanezerewe cyane gose, ariko imbere yo kumvuga umunezero wanje nagomba nsome ijambo ritoyi n'akaverse kamwe kari muri Zaburi ya 89 umurongo wa mbere. Haravuga ngo nzoririmbira imbabazi z'Uhoraho gushitsa ibihe bidashira. Nzoba ibihe bidashira, abo ibihe vyose nzobamenyesha n'akanwa kanje ko ari umwizigirwa. Amen. Iyi Zaburi ndayivuze kubera uyu munsi ni umunsi w'isabukuru yanje, anniversaire batumva ikirundi canke birthday wumva icongereza. Ni umunsi mukuru wanje w'amavuko. Rero vy'ukuri ndanezerewe cyane gose. Rero uko jewe mbayeho, kenshi ndavyuka gusenga. Uyu munsi navyutse, hanyuma ndasenga, ndasubira ndibuka ibintu Imana yankoreye, numva biragutse cyane muri jewe. Numva mfise amashimwe menshi mu vyumve ateye ubwoba. Ndavuga mbega ni gute jewe uyu munsi ntoshima Imana ngo ndayishime imbere y'amahanga,
mvuga kugira neza kw'Imana, ndayiririmbira ishimwe, ndayitazire kuko ni Imana nziza yangiriye neza hona jewe. No ku munsi wa kabiri narabonye ukuboko kw'Imana. Jewe Satani yari yansavye vy'ukuri, yansavye urupfu, ubumuga ndabona imbere yanje. Narakorotse nkoroka ahantu hejuru, nkorotse ngwa nicaye, numva umugongo ukatitsemwo kabiri. Nabo twari kumwe bose baragize ubwo baravuga ati uyu muntu tuza gutora iki, ariko kuko Imana yacu itubereye maso, haleluya, itubereye maso ku murango no mwijoro, iransama nukuri ubundi muzima. Abantu baragize ubwoba naje ubwanje naravuze Mana akuremeye umunsi ko je ngendera muri chaise roulante, none ndahaye icubahira Imana yanje ko uyu munsi yandinze kugendera muri chaise roulante. Mana urakanina hazwa uri Imana igira neza. Rero ndaho muri ico cumba ndasubira inyuma kuva mu buto bwanje. Jewe hamubona n'ivy'ukuri narahuye n'ibintu bikomeye bitari bikeyi. Narahuye n'ibintu bitari bikeyi. Icambere jewe Imana yampaye agakiza, impagakiza mu bana 6, ndakizwa ndumuhererezi. Nukuri nari kuba narapfuye, abo tuvukana barapfuye, ntaco nabarusha, bagapfa basize abana bakiri bato. Hama ndibaza n'ingene abo bana bazoshobora gukura, ariko ngenda mbona ikiganza c'Imana. Haleluya, haleluya. Nagiye mbona ikiganza c'Imana, Imana iradushoboza kurera abo bana. Uyu munsi nta mwana utize n'utabishatse, utaronse ubuzima nuko atabushatse, byabaye ku ntege nke ziwe, ariko nabonye ikiganza c'Imana. Ivyo byose nabisubiyemwo, ngenda mbona ingene Imana yandinze, irandinda amaaccident atari make, irandinda ivyago bitandukanye, irandinda agahinda kenshi kari kunyica. Imana irankomeza, iranshigikira mu bibazo bitandukanye. Ndavuga ngo Mana, uyu munsi ndumva nkwiye kugushima kugira ngo vy'ukuri mbwire n'abandi, akanwa kanje kabwira abantu ko Imana igira neza. Uwo babona acitse intege, uwo abona ibintu bigoye bimukikuje, ndamuremeshe, ndamubwire ngo hari Imana igira neza. Bantu b'Imana, haraho umuntu avuga ariko umuntu akavuga buke, umuntu ntavyumve gose, ariko ndibuka ko abantu bose bari badukikije batubona, babona ko atabuzima buhari, atakazoza kabana kahari, barabibona babirabisha amaso. Ndibuka hari umugenzi wanje yambwiye ati, ndakubwira ati reka kugira ubwoba, reka kurira, ati hari Imana mwijuru, ati ni se w'imfuvyi akaba umugabo w'abapfakazi, atazogirira neza abo bana. Mugende ndakubwira ntireka kwifinira sha, abana 10 nabangahe bazokura gute, n'abapfakazi niki bazokura gute? Ariko narabonye Imana y'imfuvyi, narabonye Imana y'abapfakazi. Ndagomba kuremesha imfuvyi nyumva ngo hariho Imana y'imfuvyi. Haleluya, hariho Imana y'abapfakazi. Yarabikoze, abana barakuze, abana bararongoye, baravyaye, baritunze. Uyu munsi urashaka kugira ikibazo ukabahamagara ati bakanyaruka. Nukuri ndafise ishimwe. Haleluya, ndafise ishimwe. Ndahura n'ibibazo, ndagwaza abana, ariko no muri ivyo Imana igena inkomeza. Amahoro Imana itanga, Kristo ubwiwe yaravuze ati mbere gusubira mu ijuru abonye agahinda, umubabaro abigishwa biwe bafise, aravuga ati ingabire nagomba kubaha, nagira ndabaha ingabire ikomeye. Ati ngira ndabagabira amahoro yanje. Ati ko ntayabahaye, imibabaro yo mwisi ntimwoshobora kuyihanganira. Atariko nimwamara kwakira amahoro yanje vy'ukuri, nta kintu na kimwe kizoshobora kubakura mu rukundo rw'Imana, nta kintu kizobahungabanya. Kuko nkuko nababwiye ko
nzoba ndi kumwe namwe mu bibazo byose n'intambara zose muzocamo. Ayo mahoro narayabonye. Hari igihe umuntu ashika ahantu by'ukuri atari uko yo kwisunga ijambo ry'Imana akizera amahoro akagendera kuri ayo mahoro yamuhaye, ubundi uri muntu yoshira impuzu ku mutwe, yoshira impuzu ku mutwe. Je ni kenshi nk'abantu twara bakambaza ati none ni gute wewe ushobora kuba twenga, ni gute wewe ushobora kuba wisiga amavuta ukambara impuzu kabegwa? Nta wundi n'umwe yobishobora atari Kristo wenyene bindabibabwiye bantu b'Imana. Nico gituma mbabazwa n'umuntu atizera uyu mwami. Uyu mwami araguha amahoro, uyu mwami araguha umunezero, uyu mwami araguha inkomezi, uyu mwami aragusubiza mu ibyizigira akakubwira ngo humura mwana wanje ndi kumwe nawe. Haleluya. Rero numva uyu munsi rero nagomba gutera intege muri aya mashimwe mfise, ngomba gutera intege. Ndazi ko uyu munsi harimo abantu benshi ariko baraca mu bibazo bitandukanye, ariko nagira ndakubwire ngo humura mu ijuru hari Imana. Wewe gusa uyisunge kandi wima amajwi Satani, kuko hari ibicantege ndabizi. Jewe ndababwije ukuri ko hari ibitangabo kenshi nk'umuntu akubwira ngo none nkaho wewe ivyo uvuga, mbega wewe ibyawe bimeze gute? Inge ndakubwire muntu w'Imana, ntuzovuga ari uko ibintu byawe bimeze neza. Aho none wowe urushiki n'abapagani, wowe urishiki abatizera. Igihe wovugira Imana ari uko ibintu byose bimeze neza, wowe urusha iki abatizera? Yobu niwe yavuze ngo navuye ngo mu nda ya mama ngo ndi gusa, ngo nzosubira mu nda y'isi ngo ataco ntwaye, ngo ari ku izina ry'Imana yanjye rihabwa icubahiro. Haleluya, haleluya. Abana bagwara, inzara iba, ibyago biba, Imana ikwiye kugira iki? Ikwiye kwama ishimwa igashigwa hejuru. Haleluya, haleluya. Umva, ntiwovuga ngo je nkorera Imana kubera ibintu byose biri ku murongo. None wowe uyikorera bigenze gute? Urumva mbaye Satani abwira Imana ati imbega Yobu yeruka kuhimbaza guteka kugukorera gutereka kugukunda gute waramuhezagiye? Ariko Imana iravuga ati genda ngo ugenda muguhaye ukore ku byo ushaka byose. Ariko Yobu yagomye yizera Imana. Rero mureme ntiwibaze ngo Imana yaragutaye, ntiwibaze Imana yaraguhevye, ariko ugume mu mashimwe kuko harimo imbaraga bindabibabwiye. Kini kintu shingira intahe n'imbere y'amahanga yose kavuga ngo hari Imana. Haleluya, hari Imana ikomeza, hari Imana ishigikira abayo, hari Imana. Rero umukozi w'Imana niryo shimwe numva afise uyu munsi. Ego natumye mvuga ngo reka by'ukuri ntera intege abandi, hama kandi nongere nshimira Imana, ndayibwire ko ari umurinzi wanje. Mbega ndumva koko mwaciye mu bintu bikomeye kandi ihumure mutanze, Imana yo mwijuru ihabwa icubahiro. Ariko kandi twagaruka tukibaza ngo mbega muri ibyo bihe byose mwabikiyemo mwari mukijijwe cyangwa mwakijijwe mu nyuma? Hari ababona muvuga ubutumwa ko mwari muheje kubivuga, akibaza ngo mbega byagenze gute? Urumva jawe igihe abo tuvukana bapfa kandi bafuye ku isheni, hari umunsi umwe habaye ikintu gikomeye mu muryango, gikomeye. Narasenga mugabo bimwe nyene urabibona, bimwe byo gukurikira. Jewe mbura uwo tuvukana nka saa 4 y'ijoro, umugabo wanje abura uwo bavukana saa 10 yo mu gitondo. Nta wahoze uwundi, naho yari yagiye muhiri wabo kuraba mama wiwe. Jewe nari mfise inda, bari batinye no kubimbwira. Ntivyari vyoroshe na gatoya. Ndemerewe aho hari kwa gufundi bakurikirana. Rero cyandumva cyandakizwa buhoro mugabo, ariko mu nyuma nkaje ndahura n'utuntu dutuma nja ndasubira inyuma. Ariko haragera igihe mvuga ngo vy'ukuri reka ninjire mu Mana.
mpangane n'Imana ndabe ko ari umubeshi, ndabe ko ari umubeshi. Ariko ibyo sinovuga ngo by'ukuri ngo si ikintu ucushika winjiramo ubuno nyene, n'urugendo kuko hari aho usanga umuntu avanga binabiriya ugasanga cyamugora, mugabo ho namba ko nteza kugira determination yo gukorera Imana. Nari mpejeje kwiga inyigisho ziraho mu ishure rya Bibiliya, haba ndabona yuko by'ukuri umuntu akwiye kugira ikintu akora mu bwami, kuko Yesu yaradutumye. Kandi ndakubwire no mu bibazo tugira burya biraba n'intaye ku bandi, bigakomeza abandi, bigakomeza abandi. Rero niho naca mvuga ngo ibyo ari byo byose reka umuntu ahaguruke avuge ntihabura umwe cyangwa babiri bafashwe. Kandi ibyo ni iby'ukuri, feedback turayaronka. Kumva hari umuntu akubwira ati Imana yo mwijuru iguha umugisha, iri jambo ryamfashije, undi akagutelefona ati bikagutera intege, ukumva wowe ushobora gukomeza gukora igikorwa. Rero ni umutima wo kuvuga ngo mbega ko Imana je yankunze, je yangiriye neza, nigiki nanje nokora ku bw'Ubwami bw'Imana. Niwo mutima nahagurukanye gukora. Muheje kuvuga ngo mwabaye mu bihe byo kuvuga mu badetermine mukurikira Imana, noneho uko mwasanze Imana mwayisanze imeze gute? Imana ni igitangaza. Imana irenze ubwenge bwacu. Hariho umuntu akunda kuncokoza ngo kashe, nagira ndakubwire kandi ngira ngo abantu bose barabizi, nta kashe nimwe ibaho yo kuzuza umutima w'umuntu atari Imana ikujuje. Uzurabe hariho abatunzi atagira amahoro na zerizeri, batagira umunezero namba, ibinogo bituzura. Ugasanga umuntu aratunze noneho ayo mahera akaba ari yamubera icyago, ugasanga ariko arasambura kubaka. Rero Yesu Kristo atakuzuye biragoye ko ushobora kugira n'ubwenge ngire n'amaso ushobore gutumbereza ibintu neza, ukore uko Imana ishaka. Biragoye. Turabona ingo nyinshi, turabona abagabo n'abagore benshi babuze amahoro kandi buzuranye ibintu. Rero amahoro mazima n'ubu ndasubiye kubivuga atangwa na Kristo. Watayujuje nta kindi kintu cyo muzura. Ushobora kuba uyu munsi ufise imwe cyangwa zibiri, ukifuza niya mugenza wahiga, ukifuza 10, ukifuza 20, uburyo bwose ushobora kuzirondera buba bubi buba bwiza. Ariko igihe Yesu yakuzuye unezerwa n'ibyo urimo, ibyo uhambeje bikakunezera. Ariko igihe atarakuzura biragoye ko isi yo kuzuza. Turangiza nigikubwira abadukurikira ikintu ngomba kubwira abantu bariko baradukurikira. Nagira mbwire uwabaye umwanya, ndamubwire ngo humura. Ndaguhumuriza kuko iri humure ndarizi, iri humure ry'Umwami ndarizi. Ndarizi, naramubonye mu marira, naramubonye mu ijoro, naramubonye ku murango, naramubonye mwijima wabaye, naramubonye asaruka akavuga ngo humura mwana wanje ndi kumwe nawe. Rero ndagomba guhumuriza uri kwararira. Hariho umugabo mwiza akundana, adahemuka, adatoranya ku butoni. Uyo ni wamugira inshuti, ntazokumara amazi. Hama mbwira n'abariko baratwenga, ndababwire ngo nukuri twenga ni byiza cyane kuko Imana ikunda twenga n'abanezerewe. Ariko wibuke umuremyi wawe, umwibuke ko ari we yatumye aka kanya uri kuratwenga. Rero nawewe umuronderana umwete w'ikibo agishoboka ko abonwa, kuko hari igihe umuntu ashaka umwifuza ako ntamubone, ariko ubu biracashoboka. Rero mwese nagira ndababwire ngo Imana yo mwijuru ibamezagirire. Kandi nawe Thierry ndagomba kugushimira
mu rugendo tumaranye waramfashije ibintu bitari bikeya. Nta munsi nakurondeye ngo ndakubure, akazi ugakora neza kubw'icubahiro c'Imana. Nawe Imana kunezereze. Amen, amen. Nibyo nagomba kugushikiriza ngo nukuri Imana igutwenze, Imana ikugiriye neza gushika naho wifuza gushika. Warahezagiwe. Amen, amen. Turangiza tuvuga duti isabukuru nziza, isabukuru nziza, isabukuru nziza muvyeyi wacu, isabukuru nziza. Ndabakugisha. Amen, amen. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Mama Raoul, joyeux anniversaire. Mwami Imana, nkomeza kugushimira. Ni wowe utuma umuntu abaho, waremeye ngo mbeho, waremeye ngo uyu munsi ndawushikemwo. Nanje Mwami, ishimwe nguhaye niryo kwamamaza urukundo rwawe, kwamamaza ubukuru bwawe, kwamamaza imbaraga zawe, kwamamaza ubwizigagwa bwawe. Ushimwe kandi wubahwe muri byose na hose. Amen. Amen, amen.